Nkuko mwabibonye twari tuje kugendera ibitaro byo mu Gatumba kuko twari twumvise yuko biriko birategwa n'amazi. Murumva yuko iyo ahantu hari hajejwe gutunganiriza amagara y'abene gihugu baduteye akamo ko ati yamara nyabuna amazi arahateye nimuze muturabe ico twokora. Twaciye tuza turanyaragasa ibintu twabisanze nkuko mwabibonye. Murabona mu mazu nka yose amazi yamaze kuzura kandi ari ku rugero ruteye ubwoba ku buryo atagikorwa cyo bakigikorerwa ngaha. Nico gituma mwabonye yuko kuva mu gitondo twari twasabye yuko abarongoye ibi bitaro boraba ukuntu bakuramwo ibikoresho byo kuvura, imiti ko bogerageza bakabikuramwo byihuta. Mwabonye ko igikorwa kibandanya n'ubu kirabandanya ntituraheza. Unye muri aka kanya duheje kuronka abadufasha n'amakamyo kugira ngo bashobore kubitwarira rimwe, kuko ntituzi yuko inyuma y'isaha canke amasaha abiri hari umuntu azoba gishobora kwinjira ngaha. Ubu rero ingingo zafashwe nuko ibi bitaro tawusubira kubikoreramwo gushika aho igihe amazi azoba yamanutse ko dugaruka kuhakorera. Kugwa vyihutirwa abaganga baca baba baragenda kuvurira hajya kw'ivuriro ritoyi ryo mu Gatumba, Centre de Santé de Gatumba, kuko hoho ntiharashikirwa kandi ngo n'ahantu hadakunda gutwarwa kubera twabonye ko hakiriho abantu. Urumva ntitwoca twugara ibitaro. Twebwe amagara y'abantu dukurikira iyo abene gihugu bari, tubaguma haruhande gushikaho bizoshikira ko bahava, natwe tuzoheza tubakurikira iyo bazoba baroye. Ariyo mpamvu tusha tuguma dukorera muri rirya vuriro ryo mu Gatumba. Abakozi bo ngaha kuri ibi bitaro baca bagenda gufasha hajya kuri rirya vuriro ryo mu Gatumba, ni naho ibikoresho byinshi baza kuvyimurira. Mu bisanzwe turavye ukuntu amazi yateye iki gisagara, vyobaye vyiza ata muntu abaye ngaha, kuko uretse ko ataco bashobora gukora mu mazi nkaya, ntibashobora gusinzira, kandi mu bijanye n'amagara y'abantu vy'ukuri ntihari habereye kuba abantu. Twasaba abarongoye intwaro ko bodufasha vy'ukuri aba bantu bakimurwa, kuko turavye ukuntu amazi yateye n'ingwara yateye, ubu turafise ubwoba yuko korera n'ubundi ica yongera itere, kandi twari tumaze iminsi twarayigwanije. Murabona yuko aya mazi ni mabi, yahitanye ivyo mu buzu bwa sugumwe, yahitanye imicafu yose yo mu gisagara izana ngaha mu mihana y'abantu. Vy'ukuri ntihari habereye kuba abantu. Igihe intwaro zodufasha zo kwimura aba bantu zikabakura ngaha, hanyuma natwe tukazoheza tukabakurikira iyo bazoba bagiye kugira ngo tubatunganirize.